Mu ntumbero yo gutunganya neza igitabo nyobozi c'ubushakashatsi mu burimyi n'ubworozi mu mpande zose zabwo, ikigo Izabu kijejwe ubushakashatsi mu burimyi n'ubworozi kibifashijwemo n'ishirahamwe Markup catunganije umwiherero kuri uwa 12 Munyonyo umwaka w'2020 aho hari ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Ico gikorwa kikaba catangujwe icese n'umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya imigambi mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Engineer Dodico Prosper mu kibanza c'umushikiranganje yari yafatiriwe n'ibindi bikorwa vy'igihugu cacu c'u Burundi. Umuyobozi mukuru w'ikigo Izabu aratubwira intumbero yo mwiherero, tumutege yompi. Kuri iri genekerezo rya 12 nejo igenekerezo rya 13 ikigo Izabu gifatikanije nabo basanzwe bafashanya. Mbere novuga cane kuri kino gikorwa kiriko kiratunganywa twafashijwe mu vy'uburyo n'ishirahamwe ryitwa Markup rijejwe guteza imbere ibiterwa njabukamazi n'ibindi biterwa ndetse n'ibindi vyimburwa kugira ngo bishobore gushikira ku masoko mpuzamakungu. Ariko rero naho iryo shirahamwe rikora ivyo, icadukoranije uno munsi ryadufashe umugongo kugira ngo dushobore gukoranya abantu basanzwe bakorana n'ikigo Izabu mu bijanye no kugwiza imbuto, duhereye ku barimyi borozi bobo basanzwe bashikirwa n'ibivuye muri Izabu, tugaca kubo dusanzwe dukorana bo mu bushikiranganje dukukira ahantu uvuga ibisata bijejwe inyigisho no kumenyekanisha ibikorwa bikorerwa mu bushikiranganje, ibisata bijejwe imigambi mu bushikiranganje, ibisata bijejwe uburimyi n'ubworozi mu bushikiranganje, kuko hariho igikorwa gihambaye kiriko kirakorwa muri Izabu. Ico naco no gutegura igitabo nyobozi c'ubushakashatsi mu burimyi n'ubworozi mu mpande zose zabwo. Ico naco rero ni igitabo gisanzwe gitekanijwe n'amategeko ngenderwako y'ikigo ca Izabu, ico twita manuel de procedure, kuko ikigo c'ubushakashatsi ntidushobora gukora ubushakashatsi umwe wese akora uko avyumva. Dutegerezwa kuba dufise ico gitabo nyobozi abahinga baza baravomamwo ivyo bategerezwa gukora, kandi kikaba ari gitabo cisunga imigambi y'igihugu igezweho. Ni naco gituma igitabo ca mbere nk'ico cari carateguwe hanyuma kirashirwa mu ngiro kuva mu mwaka w'2010, kikaba ishirwa mu ngiro ryaco ririko rirarangirana n'uyu mwaka w'2020. Ariko rero uno mwaka kugira ngo twisunge ca gitabo c'igihugu c'umugambi umugambi w'igihugu PND, natwe twaciye tubona yuko igitabo nyobozi gikurikira ico ca mbere ko naco nyene coca gifatira kuri uyu mwaka w'2021 gushika mu 2027 kugira cisunge uwo mugambi w'igihugu ari wo PND. Icatumye rero dusubiramwo ico gitabo ubwa mbere nuko ico c'ubwa mbere umwanya bari bagihaye warangiye, kandi muri Izabu dutegerezwa kwama dufise igitabo nk'ico tuvomamwo ivyiyumviro n'imigambi dutegerezwa gushira mu ngiro. Ubwa kabiri nuko twabonyemwo amahinyu atari make yari muri ico gitabo kirangiye twagomba gukosora. Aha rero novuga bishasha bizoba biri muri kino gitabo. Icambere gishasha nuko iki gitabo gishasha nkuko namwe mwabibonye ni gitabo kiriko kirategurwa kandi kigatunganywa n'abashakashatsi bo muri Izabu ata munyamahanga agiyemwo, ko ico cahora cari cakozwe na babandi twita aba consultants internationaux, hakoreshejwe uburyo bwinshi cyane. Mugabo iki gitabo gishasha kiriko gikorwa n'abahinga bo muri Izabu bo nyene ubwabo, hakoreshejwe cyane uburyo bwa Izabu nyene. Ariko iyi projet ya Markup yadufashije kugira ngo dushobore guhuza abandi bantu barabwa na kino gisata c'imbuto. Arico gikorwa rero twariko turakora uno munsi, mbere tukaba tuboneyeho n'akaryo ko kubashimira. Ikindi rero gishasha muri iki gitabo turiko turategura nuko harimwo ivyo twita
indicateur objectivement verifiable mu rurimi rw'ifaransa, no kuvuga urufatiro rwo kuraba yuko ivyo mwiyemeje muba muriko murabikurikiza. Hanyuma kandi iki gitabo kizoba kirimwo n'ibijanye n'uburyo bukenewe kugira ngo gishobore gushirwa mu ngiro. Ako rero ni gashasha katarimwe muri ico kindi gitabo kiriko kirarangira. Hanyuma rero uyu munsi twari twakoranije bamwe navuga bo mu bushikiranganje dusanzwe dukorana mu bijanye no guteza imbere inyigisho mu kugira imigambi y'ubushikiranganje, kugira ngo tubanze twumve kumwe ivyo turiko turashira muri ico gitabo, hanyuma baduterere. Ndetse mwabonye yuko n'abarimyi borozi, abagwiza mbuto bose twari kumwe kugira ngo ico gitabo bagiterere, tumenye neza yuko ibizoba vyanditswe muri ico gitabo nyobozi ari ibintu bizoba birimwo ibibazo vyose hamwe n'inyishu zikenewe kugira ngo iki gisata c'imbuto gitore umuti. Musanzwe mubizi yuko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze yuko izabu gitegerezwa kuba ikigo kinini, mbere rikaba nk'ihinguriro ry'imbuto zirobanuye, zaba iz'ibiterwa canke iz'ibitungwa. Ivyo navyo izabu ntiyoshobora kubikora yonyene. Nico gituma dusaba intererano y'abantu bose vyega, harimwo bene wacu dusanzwe dukorana bo mu bushikiranganje dukukira, bakaba ari nabo mbere bajejwe gushikana mu bene gihugu ivyo twebwe tuba twatoye hajya mu bushakashatsi. Bisaba rero yuko bose uwo mugambi tuwukorera hamwe, tukavyumva kumwe, bakaduterera kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntituzosange hari ico twibagiye. Kandi noneho murazi bati ibigiye hamwe bigira Imana, ati n'ubugirigiri bugira babiri. Igikorwa rero cagenze neza, nejo kizobandanya. Mu mpera twizeye yuko bijya vyiyumviro mwumvise badushikirije aho twebwe tutari twashitse, tuzoheza rero iyo ekipe iriko irabikora icisubira igende yicare ibishiremwo vyose, hanyuma tuzokongera dukorane kugira ngo turabe yuko ivyari bikenewe vyose vyagiyemwo, ndetse bibaye ngombwa tuzosubire dukorane ico gitabo rero tucemeze. Ico gitabo rero tumaze kucemeza, hazoba hakenewe yuko duca dukora rero imigambi ijanye no gushira mu ngiro ico gitabo, bimwe twita ama fiche de projet. Mbere twebwe muri izabu tuza twaramaze gutangura, abashakashatsi bacu bari ku kivi. Musanzwe muzi yuko hariho n'igitabo kinini giheruka kwemezwa mu nama shikiranganje ca politike y'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije muri rusange. Muga twebwe nk'ubu twamaze kubona ibikenewe kugira ngo imbuto zikenewe zishobore kuboneka. Twebwe rero nk'ikigo c'ubushakashatsi kijejwe kugwiza izo mbuto, ca dufata ico gice kijanye n'ivyo vy'imbuto kugira ngo dukore ayo mafishe de projet twisunze ibiri muri ico gitabo nyobozi c'ubushikiranganje kubitwega twebwe, kugira ngo abantu bariko barakorera mu gisata caba ico kugwiza imbuto canke kugwiza umwimbu ejo canke hirya y'ejo, leta imaze kutufata mu mugongo, imbuto zigwizwe ntihagire umurimyi azosubira kubura imbuto. Mbere ngaha tukaboneraho n'akaryo ko gusubira kwibutsa abarabwa na kino gisata c'imbuto bose yuko rirya tegeko rigenga imbuto mu gihugu cacu c'u Burundi ryokurikizwa. No kuvuga twebwe mu kigo izabu tukaguma dufasha kugira ngo haboneke zirya mbuto zibanze, ariko tukaziha abagwiza mbuto vy'ukuri bagenda kugwiza imbuto ku rugero rwa kabiri no ku rugero rwa gatatu, maze imbuto zikwire abene gihugu bose bazipfuza. Nico rero cari cadukoranije uno munsi kugira ngo ntidutambe twirorera, ariko imigambi yose dukora ijanye n'ubushakashatsi mu ntumbero yo kugwiza imbuto tuyikore twisunga ivyiyumviro vy'abene gihugu, umugabo kandi dukurikiza n'iyi ntumbero ya leta yo kugwiza imbuto no kugwiza umwimbu muri rusange.